haratanga umunezero, haratanga ukuruhuka mu mutima, harageze igihe turi umwanya wo guhora twese kugira ngo dupange ubuzima bwacu. Concept ya kaze i Burundi yatanguriye ni kuri Twitter. Hariho urwaruka rumwe bafise page yitwa Burundi on the map. Nibo babaje ati mbega mubona gute na twebwe tugize icivugo no citana icivugo muga ku ma réseaux sociaux bacita hashtag igihe turiko turerekana ubwiza bw'u Burundi akantu tuza turashirako ku buryo n'umuntu ari hanze ashaka kugira recherche y'u Burundi bibanza vy'iratiro yo kandi kamwe bikaza vyoroshe. Bon ndibuka nk'abari kuri Twitter babiravye harabaye ashabara kweganya amashati kabisa, bamwe akavuga ati visit Burundi, abandi travel to Burundi, abandi ati kazi Burundi. Mugabo nyene tumaze kubiganira ko cyane nyene twese duhuriza kuri haraba amatora duhuriza kuri kazi Burundi. Harabaye amatora kuri Twitter avuga ati abashigikiye kazi Burundi, abashigikiye travel to Burundi. Ni Burundi on the map yavyorganije. Kazi Burundi yacitsinda kubera bwa mbere na mbere twagomvye kugira ikintu kamwe gitandukanye n'icabandi mu rurimi rw'iwacu kugira natwebwe kamwe tuimpose hama kandi kazi Burundi gasona neza kavuga neza. Hama twe tuko turorganiza rero voyage turavuga ati okay ubu rero ibintu byose tuzoposta, ibintu byose tuzovuga tuze tubishire ku ico civugo kugira donc yabaye nka lancement y'iyo hashtag. Donc ce qui veut dire yuko abantu basoma compte kuri Twitter canke kuri Instagram bakene kuraba amafoto ivyabaye vyose bashobora kugira kaze i Burundi bakabibona byose. Ide yavuye muri abo mugabo baca barondera ubusanzwe bikora kugira ngo bafashanye kuko nabo bafise iyo nyota barabura ukuntu bo bigenza. Ni nkuko abarundi bamwe benshi usanga bafise ico kibazo cyo kutaronko bitura kugira ngo bafashe gutegura izo ngendo. Rero twebwe igisabo tours twingaho kugira ngo tubafashe bose ababikeneye. Ukungene ikiciyumviro caje nabonye Bokim umwe mu bo twajanye avyanditse kuri réseaux sociaux ati ninde yoba ashaka kugira tour du Burundi. Ndamubwira peut-être yuko muri uwo mwanya yari karafyine je ndamubwira ati nubwo yoba rejo nyene je twojana. Icantumye ndabishaka cyane nuko unye novuga yuko nari maze kuja nko mu ntara nka zine muri 18 turimo. Havuga ati kweri kinoshaka kugenda gutembera ibindi bihugu kandi n'igihugu canje ntakizi. Just nari nzi ko dufise n'izinga bayita ila izinga niryo kuri lake hajya kuri lakozwazo nyene hagati hariho. Tembea Burundi ilikuwa mzuri kwa sababu kuanzia kukutana na watu wenyewe, watu walikuwa wazuri, like ni wazuri kuliko vile tunaambiwa nje na hivyo. So the moment tuna socialize now unajisikia tuko nyumbani. So watu wenyewe ni wazuri na kutembea na kwao like is the best experience. Mahali linipendeza sana ni kuenda Kirundo, alafu like you know Burundi yenyewe yote ni mzuri, like the hills nyinyi hamwezi ona kwa sababu mmezoea. Kwa sisi tumezoea the flatland, like ukienda those roads winding up the hill and down the hill like you enjoy.